Amahoro mwese bakunzi ba August TV muri mu kiganiro c'inkino muri kumwe na Divin Dushime hamwe n'uwo tugiye turafashanya mu kiganiro ariwe Iritonda Darcy. Ego Darcy turaguhaye ikaze mu kiganiro c'inkino ndibaza ko abakunzi bacu bagiye kuryoherwa bose gusoma. Murakoze cyane nibyo bya mbere twifuza ndibaza bazogerwa gusoma. Ego cyane. Kuri uno munsi twashatse kugaruka ku nkino zabaye mu gikombe c'umukuru w'igihugu ari nkino byukuri iboneka ko zari zikomeye cyane bivanye hariho izisanzwe zizaho imigwi ikomakomeye aho wasanga aho habonetse urukino kumburerwa hagati ya Musongati na Vitaro gabere kuri Stade Intwari. Umugenzi wacu Darcy yarashoboye kuhashika. Darcy urukino rwari rwifashe gute? Urukino novuga ko rwari urukino rumeze neza cyambere kuko ni urukino rwahuje imigwi novuga yuko ari imigwi ikomeye muri kino gihugu no munsi office kuko maze kubona urukino ruhuza Musongati ukabuzi n'abakunzi bayo nuko Musongati ifashwe igitega nuko uyo munsi imeze ukacubona ari Musongati ije guhura na Vitaro tuzi kuva kera n'amateka yayo gushikana no munsi ivyo nyene byari bikwiye yuko urukino tutaraje hagati mu kibuga ruca ari urukino rumeze neza. Acaciye imyaka abanyagitega bipfuza gusubira gukora ku gikombe. Wewe uno munsi ugerageje kuraba inguvu Musongati yari ifise ku rukino rwayihuje na Vitaro. Hariho hoba hari icizere ugerageje kuraba uburyo ikinamwo nuko yakina mu misi heze. Icizere kirahari kuko nubwo ko Musongati ugiye kuraba uno munsi ni Musongati itakiri ya Musongati gikina wa mukino ku rwego rwo hasi kuko nikimenya yamenye uravye no muri championnat Primus League ikibanza ifise si kibanza kibi. Rero nuno munsi uravye uko iri kiritwara muri Coupe du President kuko urabona na n'urukino bakenye na Vitaro uko ivyaruvuyemo ingene vyagenze urabona ko ari Musongati gushikira gutwara kino gikombe bishoboka. Byaga Darcy warashoye kuraba urukino rwa Vitaro na Musongati. Tugerageje kuraba Vitaro muri kino gihe twavuga ko atari umugwi uri kuratwara ibikombe. Mega mu rukino yari yifashe gute umukunzi wa August TV ariko araturaba yobona ishusho ya Vitaro imeze gute no munsi kuje bwo twakwizera ko Vitaro ishobora kuba mu migwi kino gikombe cy'umukuru w'igihugu gishobora kugitwara kumbura. Tufatse kuri uryo rukino novuga yuko Vitaro amahirwe yo gutwara kino gikombe nayo nyene birashoboka kuko gushikana no munsi iracane mu mahiganwa kandi ntiyanatsinzwe no kuri uryo rukino ni urukino rwarangiye ari ubusa ku bundi nubwo bamwe mu bakunzi b'inkino baba baharura urabiye ku maso yaha hafi bakabona ko kumenga bya Vitaro byarangiye ariko je novuga nti Vitaro ntibirarangira biracashoboka kuko igitega harandi mabanga twe tutaramenya hamwe twita mabanga y'umupira ataraseruka tutarabona novuga nti turindire ku rukino rwo gusubiriza niho dushobora kuvuga ko Vitaro idashobora gutwara kino gikombe. Vitaro ashobora gutwara kino gikombe kuko si bitangaza kugenda gutsindira Musongati igitega. Ivyo bibaye igitangaza kuko n'ubu urukino rwatanguye bakina na Garage FC urabona yuko ibujumbura urukino rwaheze ari 2-2 mugabo Vitaro iraduga igitega abantu basa nabamaze kuvuga ati mbega Vitaro biragenda gute aba bana bo mu cicaro ca kabiri ibujumbura babanikiye ibintu biramera nabi igitega ho rizobibara ariko rero nuko bashitse igitega batagira na kizigenza wabo ntibazonkiza. Urabona yuko bashitse igitega barahindura ibintu abasore ba Ansufati aba Thompson aba badusabe Olivier barahindura ibintu Garage FC barayisubiza hariya barabandanya nuno munsi rero kuba bohura na Musongati igitega bakayitsinda biracashoboka. Ariko kandi ntanje ndasinovuga ngo abantu bavuye abakunzi ba August TV ngo bave biyumvira yuko ndiko ndashigimikira cyane kuri Vitaro na Musongati nayo nyene biracashoboka kandi iyo biracashoboka kuko uravye n'urukino bakinye ngahe Bujumbura rwa rukino rwiza ndetse novuga yuko nico gica position de balle tugiye kuraba iwe Musongati niyo yari imbere gusumba na Vitaro kandi Musongati yo ntiyavuye Bujumbura kuko Musongati yararungurutse no mwigori yararungurutse no mwigori ratsinda igitsindo nubwo bacanse nubwo kijya gitsindo umuhagarikizo ku ruhande yavuze ati yewe abantu muri Musongati mwarayiriye ariko urabona yuko bobo bagiye berekanye yuko uko byagenze kose twabonye yuko mwigori ya Vitaro bigendeka hamirika. Muri rusange yo tuvuge ko Musongati kumbure iri mu kibanza ca kabiri mu higanwa Primus League. Tuvuge ko hari ikintu bisa nkaho biyongereza abayo ku buryo canke ku buryo ko twoyiha amahirwe menshi canke kwiri mu kibazo cyo gushaka gutwara igikombe ca Primus League hakaba ariho na Coupe du President. Mbega wewe waza ko kumbure ataco bishobora guhindura mu bijanye no gutsinda kumbure urukino rwa Vitaro ruzokurikira.
ivyo byose bica bivana na cake ni novuga nti uko imigwi iba yitunganije hagati mu mugwi ingene biba bitunganije birashoboka ko ibyo bikombe bibiri bashobora kubitwara kuko si nticoba ikintu coroshe ndacemera mugabo kandi nicoba kibaye igitangaza ntitwaye tubonye ngo ni igitangaza ngo kivutsi Burundi ngo kubona ngo umugwi ngo utahukanye ibikombe bibiri ahandi biraba Aigle Noir yarabikoze ku bitabwe yo yanatwaye n'ibikombe na byose byakinywe ngaha bisigura ko na Musongati bivanye n'ingene bo bitunganije birashoboka yuko bino bikombe babitwara ariko yundi mwanya naho kuko turabarundi imigeri ibiri ntitereka niko benshi bagiye babivuga birashoboka ugasanga iyo migeri ibiri kuri Musongati ivyoroshe yuko bayitera mu kimwe bakabura kimwe bagatahukana ikindi canke na byose bikanga kuko umupira w'amaguru vyama vyabaye yego mu yindi muzindi nkino zabaye uhumuza yatsinzwe igitsindo kimwe na Rukinzo FC hakaba ariho n'urukino rwakurikiye Interstar yatsinze ibitsindo bibiri kubusa Buja City Atletico itsindwa ibitsindo bibiri kuri bitatu bya Aigle Noir ku rukino cyane no hagarara ko ni urukino rwa Atletico na Aigle Noir Aigle Noir turayizi ko ihera gutwara igikombe cihiganwa mu mwaka uheze kubdi president irasubira ciyongera kaje tubona Atletico iri mu kibanza gisa n'icanyuma ikintu iri mu kanata 12 mu ihiganwa rya Primus League ibitsindo bibiri kuri bitatu wewe bisigura iki ku mugwi urifuza naho gusubira gutwara igikombe nk'ico yatwaye mu mwaka uheze kuri jewe novuga yuko ibitsindo bitatu kuri bibiri yari yagwanye Atletico nivyo yari yagwanye kandi ugiye kuraba umengo ni Atletico yanatanguye batsinda yatanguye no mu igori hanyuma mu mishore wabo Jospe arahindura ibintu abatsinda n'ibitsindo bibiri mu yego novuga ko Jospe kabisa muri mu bakinyi dufise no munsi novuga hani Burundi bameze neza cyane Jospe twomushiramo Jospe urabona yuko nawe nyene abafashije Aigle Noir abatsinda ibitsindo bibiri abandi baraza barongereza ivyo bitsindo bingahe mugabo Atletico novuga yuko yari yagwanye ariko kandi sino kugwana kuko Atletico novuga yuko uyu mwaka w'amahiganwa Atletico byarayibeye ko nari na Aigle Noir kuko wibuke muri match yabaye muri Primus League uko byagenze makamba Atletico yakubiswe ibitsinda abantu baribaza bati mbege ni Atletico twumvise mu myaka yahera hamwe baravuga ati ibintu byarahindutse kubera habayeho agahinduka ubu nk'icitwa Atletico Olympique ngo ni academy muga sinzi yuko ari wa mumezo utera wa mumezo mushasha utera amabavu peut-être ngira mu mwaka bazoza batubwira bati izina twarimenyereye reka iri zina rero turabimene twori heshi teka abantu barimenyereye nyene barimenyereye bazi ko tutari abantu basanzwe nkuko mu makeze bya bimeze nga turafise imigwi ishika 3 bere ishika 4 tushobora guha amahirwe yo gushika mu kicaro cyane ariko imbere yuko dushika hiyo divuga to inumva twogaruka kuri uru rukino rwahuje Buhumuza na Rukinzo ibihumuza yabuye yari yatangaje abantu bwa mbere ubona Buhumuza ibwira Kayanza United ati mwe tuzobakosora nubwo mukiniya Primus League twe turi mu rugero rwo hasi tuzobakosora kabisa urabona yuko Buhumuza yaraje yabwiye ati bano mu Kayanza haturabahumuza Kayanza United iragiye iravuyemo irabwira imbere y'uko urukino ruba irabwira bahungu ba Rukinzo ati nubwo mwebwe kabisa muzoza mufise inkoho mwambaye amabotine niko nayo ko muraba polisi ati kabisa tuzobereka yuko mucankuzo rutitaha ariko urabona yuko igitsindo kimwe jambo novuga yuko Rukinzo yagiye yabisize ku mutima navuga ati turabakosora ntibaviriye muko nako igitsindo kimwe bakibatsinza hariya novuga yuko ibujumbura bitazoba byoroshe Buhumuza izoze nayo nyene itavyorosha nayo nyene izoza ahubwo izoza igavye kuko imisi yohora nayo ko mucankuzo haba hakanya bashaka kubabwira ati hiyo mumenyereye myambarira amakoti ariko ibujumbura twambara udupira tukadegaja ibitsindo bikaba ibitsindo ugasanga Buhumuza ivuyemo ku bitsindo byinshi ariko kandi ishobora nayo nyene kubatangaza ushobora kubatangaza igitsindo kimwe umupira w'amaguru igitsindo kimwe wa wundi ati mwana umwe si umwana murantunga hari umwana umwe mugabo ari gihe aba n'umwana ushobora gusanga Ibuhumuza ije gutya ngaho Bujumbura igahindura ibintu kabakubita ibitsindo bibiri abapolisi bakaba baratashe bakavuga ati nta kundi reka twe tubandanye tuja kandi baraserukiye Burundi mu mwaka weze nta gitangazo coba kiri merega nta namayoba y'ibintu ndimo ndababwira ati mwabagabo mwacu bana mwebwe nimwe muraje kuducungurira umutekano twe twikinira umupira tunidugire mu cankuzo tumeze neza murabikorereza rero nako bwa migwinga ishika 4 hariho Vitaro Musongati Aigle Noir ariko akacaja ko n'umugwi wa Interstar
Interstar n'umugwi washitse kure mu gikombe c'umukuru w'igihugu bamwe mu bakunzi bayo bayita ngo ni Intermabawa iyi migwi tuvuge ko by'ukuri wowe uri kurabiraba ariko twoha amahirwe cyane gusumbya kuko twarageje kuraba no muri kahise ni imigwi idasanzwe turavye Vitaro tukaramusongati tukaraba Interstar duheruka kera gutwara igikombe iheruka cyane kera cyane twaje tubona na Aigle Noir ifise igikombe c'umwaka uheze c'igikombe c'umukuru w'igihugu wewe wibaza ko ano mahirwe twatwo turahaza iyo migwi y'ukuri bikwiye canke woshiraho n'undi mu gikumbure wewe je niyo mbona ishobora gushika mu gicaro gikindi gikurikira kumbura mbo naje sinja sinja kure yawe bana karona ko bandavuga bati ukuri kenshi kwa mari kumwe yego naje sinoja kure yawe hanini naje amahirwe hanini ni kuri iyo migwi ndayerekeza ko yego muri make bakunzi ba Agos TV mugerageje kuraba rino higanwa ry'igikombe c'umukuru w'igihugu biriko biraboneka ko hariho ibitangaza bimwe na bimwe biriko biraho ko tugerageje kuraba nkuno mugwi wa Buhumuza ibintu uri kurakora gushika mu cicaro ca mu gice ca kane gishiri ca nyuma si ibintu byoroshe aho tutariko turabonamwo message FC Ngozi turiko turabonamwo ibigwi twambwira komeye cyane mugabo Kayanza United niyo ngumangaruka mu kuko ubona ko Kayanza United uyu mwaka yafise n'abakinyi bameze neza ugiye kuraba ufise kuri list ufise abantu nka Rugumandiye Iva ukaba ufise abantu imbere nka aba basore uyu musore yaje ava mu Rwanda ndarusanze Irambaramba ubone ufise abantu nka Barambaramba ikagira abantu nka Barandri ikagira abantu nka ba Elifaz abantu ba Elifaz bagaca bagenda hari abantu bo mu Cankuza abana bakindi cicaro ca kane kababwira ati ivyo mwe mutubwira yuko mu kindi cicaro ca mbere hariho isomo twebwe twize igiheme mwari mwahavuye mwe mutasomye niryo tugira tubatsindishe bakababwira bati nimisubirire mu Kayanza mwe muraje gukina cicaro ca mbere bya Coupe du President byo twe twaramaze kumenya ibanga ryavyo novuga ko Buhumuza ubwo yo navira mwa yaratsinze twarabonye mu gikombe c'umukuru w'igihugu mu ma edition yagiye arakurikira aho twasanga imigwi itsindwa 22 ugasanga nk'umugwi nka message za rugeregere yarigeze gushika aho kwizwa 33 mu nkino zibiri zonyine Kenya na equipe ya Vimwaro yita ngo ne agakura 22 mu rukino rumwe aho usanga mugabo Buhumuza ikihagarara ko twaze ko abantu bogira akoba kuno mugwi ahubwo abantu bazoze ari benshi ko kibuga kuko hari ibintu turiko turabona biriko birahinduka mu rukino rwa football nibitangaro kuko mugabe football yo muri no myaka itwamiza mu bitangaro ahubwo niho ndanatangara abantu benshi abantu bataza kubibuga ngo barabe ingene biba bimeze kuko hari ibintu byinshi twe turiko turababwira abantu bavuga bati ko byose niba abantu bariko barashikuza ariko novuga nti mukunzi utaza kubibuga kabura umukunzi w'inkino kabutaza kubibuga hari ibintu byinshi uri kurahomba hari ibitangaza uzosoma ngira mu byanditswe nkuko tubona ari byanditswe byo muri bibiri uzosoma no mu byanditswe by'inkino utangare umigwe uvuga ati ibintu ngira ntivyabaye ariko byarabaye ahubwo twabwiye ko mubandanye mwishikira kubivuga muri abino migwi nyene iriko ikora amateka ego mu kindi naco Darcy burya mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi niryo riri mu mahiganwa muri Afrika nibaza ko ari iryo ryonyene riko rirakinwa muri kino gihe muri Afrika yose byatumye rero hari abantu b'abanyamahanga uno munsi ariko bariko baragerageza kumenya amakalendriye canke ibirangamisi by'inkino uno munsi usanga hari abantu bariko barakwandikira aho baza ngo mbega bigenda gute ko ngaha iwanyu ngo hari kiza coronavirus mugamwe mutarahagarika bibaza ko mbega kino kintu cuka ari higamwe riko riraba hari ikintu bizoshobora kongereza kumbore kuri attention canke ishusho ikiganwa gihara ritanga canke umupira w'u Burundi gihara ritanga mu makungu novuga yuko irahari kuko uno munsi ugiye ukumva umuntu ariko arakubwira ati hari ahantu ariko haraba ihigano ry'umupira w'amaguru ahandi ku isi yose no mu bihugu biteye imbere baricaritse icambere urabanza kumenya ati mbega ico gihugu niki mbega iryo higanwa niri mbega abakinyi bakina muri iryo higanwa ni bande aho hose urumva yuko biragira ico birafise ico bitanga kandi novuga nti ico bitanga ntikiza kuba
ikizi inyuma yacu ntikizoba ari ikintu kibi uko biri kose kiba ari ikintu ciza novuga yuko ahubwo ikicari cyo gihe natwe cyo kuca dufatira aho nyene abakinyi bagashiramo ingufu mu mpande zose abamo bose mu mpande zose bagakora ivyo bari bakwiye gukora nishaka kugira ibintu bibandanye bimera neza gusumba uko biri uno munsi twibutsa yuko mu mahiganwa muri Afrika ari karaba muri kino gihe iryo Burundi ari iryo nyene riko reba gushika uno munsi ariko kandi turetse n'ibyo byonyene turabibutsa yuko kita coronavirus cyashitse mu Burundi hari abantu bari gutogwa banduye uwo mugera ariko kandi turanabibutsa ubandanya mu mukurikiza amabwiriza canke ibisabwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku bibuga hari ibyo byashitsweho na FFB ku buryo bw'uko abantu birinda kwanduza abandi wewe no munsi akajambo wobwira abakunzi ba Ghost TV abakurikirana iganiro c'inkino cacu hamwe mbere n'abarundi batandukanye baba kumbura ariko baradukurikira bari mu mahanga wobabwira umupira w'amaguru mu Burundi vy'ukuri no munsi wewe nk'umukunzi ukongera ukaba ari umuntu ushobora gushikiriza abandi wifashe gute muri rusange ufatiye ku myaka iheze urafise umupira wo muri kino gihe novuga yuko ntituri habi na gato n'ikimenyamenya kendura ibihugu bidukikuje yose iganwa ryabo imbere yuko ritangura bategerezwa kuba bavuga ati turakubitira Bujumbura tujye umukeke nivyo ariko tugende tunarondere n'abakinyi bazoza kudufasha bisigura yuko urwego ni gwiza ariko kandi ntituce tubatera amanyama cyane turacafise byinshi byo gukora aracariho byinshi byo gukora aracariho byinshi byo kwiga ariho novuga yuko reka twemere kwiga dukore championnat yacu tuyikorere neza tuyitunganye dushiremo ibikwiye hanyuma tubandanye dutera imbere nibi abantu ariko baravuga uranoka abantu benshi ko bari doga ngo nta sponsor ngo ariko araboneka nibike ariko reka tubandanye dukora umwe wese mu mpanda arimwo uruhanda arimwo uko biri kose jo hazoba heza mbeme no gusumba no munsi ariko no munsi naho nyene ni sawa hameze neza no munsi turifuza abakinyi bakina mu mahanga mugaba panamwe amahiganwa atandukanye asanzwe wowe no munsi kugira turangize ikiganiro cacu ubona ari ihe nyishu kugira dushobore kuronka abakinyi bakina mu mahiganwa akomeye turakubona umukinyi Yusuf Ndayishimiye Nyange akina muri Turkey uno munsi tukovuga ko ari mu higanwa ryiza kuko yo yakinya ariko akina mu kitaro ca mbere nigiki coko kugira ngo vy'ukuri tubone babakinyi bakina mu mahiganwa aza kudufasha mu gihe hageze igikombe ibambe umugwi serukira gihugu aho je uno munsi novuga yuko imigwi nimenye uko yitunganya Nyange nivyo umukinyi mwiza nitwo mugaya mugabo nawe ari mu bandi si Nyange wenyene hariho benshi ariko ico Nyange yasumbije abandi canke ibako yagiriye abandi nuko no munsi yari mu mugwi umutuma aboneka novuga yuko ari mu mugwi utunganije ne tureke kuboneka n'ikimwe ariko mu mugwi no munsi nitwo bideha Aigle Noir mu migwi n'ukuri iboneka cyane kuri kubuhingangurukana bumenyi ariko kandi inatunganije yitunganije ugiye kurabona ko ibintu bya Aigle Noir byose bitonze ku murongo kugurisha abakinyi uko byose byankenerwa rero n'iyindi migwi niyigireho imenye uko yuko uyu mupira turimwo ufise ibintu bitandukanye ntabwo ushobora kumbwira yuko mufise umugwi kanaka mutafise umuntu ajeje marketing ibintu by'urudandaza ukadusanga imigwi iguma bitahura byumva ari muri ivyo bintu ukadusanga imigwi iguma yidoga ngo ntango ntidufise ngo amahera ngo nitugize iki ibi nibi ariko ugiye kuraba ahubwo ugasanga ikosa rya mbere riri kuri bo rero imigwi nimenye ingene yitunganya irondere abo bantu batuma abakinyi baronka ayo masoko babazane bati rega ni muturabi amahera ariho ndakubwiye amahera ariho kuko ugiye kuraba abasore bawe uri mwengo Jire wobabaza uti mu mupira harimo amahera bakubwira bati ntabyuza ahubwo urazi bimbaze neza rero imigwi
niyimenye ingene yitunganya Ego. imenye ingene itunganya igenda irondera abo bantu bagurisha abo bakinyi hakujya na Aigle Noir twagenda tubibona nayo ngaha igirazana ibintu bitari menyereye cyane igizana ngaha abantu twumva yuko baronderera abakinya amasoko ari mu bihugu bitandukanye bagasinyiranira amasezerano none kuko niyindi migwi toyigira niyindi migwi yego nivyo nta uvuka rimwe ngo yuguri ngo yuzure ingobyi ariko batangurire ku ntambwe ntonto nabo nyene bazogenda baduga aba bakinyi bari mu migwi itandukanye kuko nabana bashoboye nabo tubabone bagenda gukina mu yandi mahirwe nayo hanze kuko nimba muri Tanzania byarashobotse kuri aba babona ari Samata suko ari bitangaza bakina imipira itangaje ariko nuko bagiye mu migwi yitunganije bagize imana bakaja mu migwi yitunganije byose biva ku kwitunganya kw'imigwi ego abakunzi ba Ghost TV turabashimiye bari kumwe na Divan dushimwe hamwe na Iritonda Darsene ego turabatumiye kuzokurikirana iganiro